turabagumbiriye mu izina rya Yesu inshuti bakundwa dusangiye kino kiganiro mushishikara gukurikirana kino kiganiro irembo rifunganye ndanabifuriza Noel nziza izobabere Noel y'umugisha izobabere Noel yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wanyu mu bugingo bwanyu abataramwakira. Rero twagomba kwinjira mwa kino kiganiro nyezina amazina kandi ni Ndayize Jean Claude ndumukozi w'Imana. Tumaze iminsi tuganira mwa kino kiganiro kirembo rifunganye. Dutangure dusenga Imana hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Mana mushobora byose turagushimiye uyu munsi uri hejuru tugire neza ukaduha Mana kongera kuhagera turamahoro. Tugushimiye ko nabagiye kumva kino kiganiro kandi ugira kandi bagiye kongera gufashwa mu izina rya Yesu amen. Rero ubushize twari twaganiriye ku nzira igira kabiri ituganisha mu irembo rifunganye. Twari twize inzira ya mbere, ubushize naho turiga ku nzira igira kabiri. Inzira igira kabiri twari twavuze ukwera imbuto, ariko no munsi naho turaza kwiga ku nzira igira gatatu ituganisha mu irembo rifunganye. Reka dusanzurure Bibiliya zacu turabe mu gitabo ca Yohana igice cyaho ca 4 n'umurongo waho wa 24 dusomeho amajambo hanyuma twinjire mu kiganiro. Turasoma mu izina rya Yesu. Imana ni mwemu kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mwemu no mukuri. Nyamugore aramubwira ati ndazi ko Mesiya azoza yitwa Kristo, uwo ahazozira niwe azoduserurira byose. Yesu aramubwira ati ni jewe nyene turiko turavugana. Rero uyu munsi tugiye kuganira kwa kino kiganiro tuvugana inzira igira gatatu ituganisha mu irembo rifunganye. Twarakurikiranye cyane bihagije, ngira ngo we wakurikiranye ijya video iheruka warafashijwe cyane kuko warahishuriwe cyane ukwera imbuto ko kiri mu nzira igira kabiri tuganisha mu irembo rifunganye. Ariko uyu munsi naho tugomba turabe mbega inzira igira gatatu ituganisha mu irembo rifunganye iravuga iki. Uyu munsi ndakubwira inzira igira gatatu iganisha umuntu mu irembo rifunganye nugusenga. Ugusenga kiri mu kintu cyambere gishobora gufasha umuntu kimwinjiza mu irembo rifunganye. Iyo umuntu adasenga akora ibyo ashaka. Iyo umuntu adasenga ntajwi yigera yumviriza. Iyo umuntu adasenga yigira mu nzira yishakiye. Ariko nagomba nakubwire ngo gusenga, ese gusenga ni iki? Ugusenga nukuganira n'Imana. Ugusenga nugufata ubuzima bwawe bukanwana n'ubuzima bw'Imana, hanyuma ukumva icyo Imana ivuga, hanyuma nawe icyo uri kuravuga Imana ikakumva. Iyo turiko turasenga tuba turiko turagiranira ikiganiro n'Imana. Rero hano turabona uyu Musamariya w'imbabazi, turabona no Musamariyakazi igihe yari karaganira na Yesu. Muri make ntiyahishuriwe, ntiyatawe uwo bariko baravugana nawe. Hari igihe abantu basenga ntibamenye ibyo bariko barakora. Hari igihe tujya mu materaniro tukaja gusenga, abeshi mu gusenga barasinzira bakizwa, niwo muco wacu. Mu gusenga turasinzira, ariko iyo dusinziriye muri make iyo umukristo ariko arasenga asinziriye aba yanka gusamazwa n'ibindi bintu ariko arabona ibiriko birahita cyangwa ibindi yokumva, agashaka kumva Imana gusa, agashaka kumva ijwi ry'Imana n'Imana ikamwumviriza. Rero ndababwira ibintu bitatu biza kugaragaza umuntu by'ukuri ariko arasenga mu by'ukuri. Haleluya. Gusenga, abantu barasenga ariko tugasenga tutari mukuri. Abantu turasenga ariko gusanga turabangikanije. Ariko ndakubwira umuntu by'ukuri agaragara ko ariko arasenga by'ukuri. Ikintu cyambere kigiranga umuntu ariko arasenga by'ukuri, uwo muntu aba umunyakuri, ntabindyajya, aba ari umunyakuri. Biratangaje cyane aho umuntu wogaragara ubona umuntu asenga kandi ukamubona afata n'amafungo yisonzesha ariko ugasanga n'indyajya. Icyo kiri mu kimenyetso cyane kigaragaza umuntu by'ukuri ko ariko arasenga. Kigira kabiri kigaragaza umuntu ko ariko arasenga
no kuba uwizera. Iyo turiko turasenga turizera, twizera Imana ko iyo turiko turavuga nitwumva, twizera kandi iyo turiko turabwira ko ishoboye. Narasomye Bibiliya nza gusanga Paulo na Sila bari mwibohero, turagisoma mu gitabo y'Ibyakozwe n'Intumwa, bariko barasenga ngo barasenze kubera bari bizeye ngo inzugi z'ibohero ahantu bari bafungiwe zarakingutse zirabohoka, imbohe zirabohoka, ngo kandi bariko barasenga izindi mbohe zarabumva. Nibitangaje ko dushobora gusenga abantu bariko baratwumva ariko nibatahura ivyo turiko turakora, ariko bakaza kubona ibitangaza biriko birakoreka kubera ko babonye ibiriko birakoreka, babonye ya masengesho yacu ico yagize. Amasengesho n'urufunguruzo rushobora kugurura ibintu byose byari byugaye, tugatangura kubibona byiyuguruye atakintu na kimwe cyakoretse. Ariko kubw'amasengesho atarufunguruzo abantu bacuze ngo bakoreshe mu gufure, byatumye amasengesho inzugi z'ibohero ziyugurura. Rero amasengesho umuntu ariko arasenga by'ukuri arizera, tugira kwizera. Muri wewe gira ukwizera, nyimba usenga by'ukuri niwizere ko iyo uri kurabwira ishoboye, ko iyo uri kurabwira haleluya ikumva. Kigira gatatu kigaragaza umuntu by'ukuri ko ariko arasenga by'ukuri aba mu mwemu. Iyo dusenga tuba mu mwemu, twumva ijwi, si amajwi dushobora kumva nk'uko dushobora kuba turiko turaganira n'uwundi muntu, ariko n'amajwi tumva mu buryo bw'imwemu. Kandi iyo dusenga by'ukuri hari inzozi Imana ituzanira, hari amahishurirwa Imana ituzanira. Rero iyo tusenga tuba mu mwemu. Ikimenyetso cya gatatu kigaragaza umuntu ariko arasenga aba mu mwemu. Imwemu y'Imana ni mwemu yiwe, iyo binwanye atangura kumva iyindi mpinduka mu buzima bwiwe. Yesu hari amajambo yavuze ngo jewe ndi muri data na data ari muri jewe, ngo namwe muri muri jewe. Rero iyo tufatanije tukaba muri Kristo Yesu, iyo turiko turasenga by'ukuri imwemu yacu irapfa ariko tukakira indi mwemu y'Imana. Uyu munsi ndakwifurije mwakino gihe cya Noheli wakira iyindi mwemu y'Imana, wakira imwemu yo gusenga. Kunda gusenga, kunda kuba mu bihe by'amasengesho, kunda kwisonzesha, wakira ubundi buzima bw'Imana. Iyo twisonzesheje hari ubundi buzima bw'Imana twakira muri twebwe butandukanye n'ubundi buzima twarimwe. Hari iyindi mwemu y'Imana twakira itwinjiza mu kindi kibanza Imana idushakamwo. Murakoze. Ubukurikira tuzoraba yindi nzira igira kane ituganisha mw'irembo rifunganye. Imana ibaho umugisha. Yari umukozi w'Imana Ndayizeye Jean Claude. Twariko turaganira kwa kino kiganiro. Imana ibahezagire cyane, Imana ibaho umugisha kandi bakomeze mugire umunsi mikuru mwiza mu izina rya Yesu, amen. Data turagushimiye, dushimiye umuntu wese yakiriye aya majambo, dushimiye umuntu wese kino kiganiro kiriko kirafasha, kandi turakire n'umuntu wese ariko arahinduka mu buzima mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe ribandanye kumukomeza mu izina ryawe ryera, amen. Murakoze. Imana ibahezagire cyane, amen.